mwaramutse canke mwiriwe bivanye namwe wese aherereye. Umunsi w'ibikorwa by'amateka ya Ibrahim TRAORÉ, perezida wa Burkina Faso. Ibrahim TRAORÉ ni umwe mu baperezida bakunzwe cyane muri Afrika, akunzwe cyane n'abantu n'abakiri bato kuko nawe nyine asanzwe ari muto cyane. Ushaka kubaza ati Ibrahim TRAORÉ ni muntu ki? Kuva gushika mu 2022 mu kwezi kw'icenda nta numwe yaramuzi. Ni bake yamuzi, yarazwi mu gace mu gihugu ciwe gusa, ariko kuva mu 2022 amenyekanye hose. Ushaka kubaza ati mbese Ibrahim TRAORÉ ni muntu ki? Ni mu perezida, no mu perezida bakunze cyane muri Afrika, bivanye nuko akiri muto cyane, ariko binavanye kandi n'ukuntu nawe ari asanzwe akunda icyo bita panafricanisme, cyangwa kugira ngo Afrika ishobore gutera imbere, ishobore kwiyunga. Ndagusaba no gukora subscribe cyangwa se abone, ngo uzoza kurikirana amateka y'abantu tugenda turagushikiriza, ndetse washaka no kuja muri commentaire ukatubwira amateka y'umuntu ushaka tukubwira, yose tukayakubwira. Ibrahim TRAORÉ ni umukuru w'igihugu cy'imfatakibanza cya Burkina Faso, canke perezida par interim. Yavuze tariki 14 z'ukwa gatatu mu 1988. Avukira hitwa Ikera muri komine ya Bandonkoy muri Burkina Faso. Ni umukuru w'igihugu akongera akaba umusirikare, ni n'umukuru w'akanama kafashe ubutegetsi muri Burkina Faso kuva itariki 30 z'ukwicenda 2022, aho kanama kitwa Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration. Kaduhere mu bwana bwiwe ndetse naho yize n'ivyo yize. Ibrahim TRAORÉ yize amashuri kuri Lycée Mix Dakar mu gisagara ca Bobo Dioulasso, aho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo diplôme de baccalauréat cyangwa diplôme de licence mu 2006. Yaronse kandi diplôme ya geologie, yize ibijyanye na geologie muri Université ya Ouagadougou. Akiri mu ishirahamwe ry'igihugu ry'abanyeshuri rya Burkina Faso, cyo bita Association Nationale des Étudiants du Burkina, cyo bita ANEB mu mpfunyapfunya canke mu magambo ahinye. Kandi yari mu ishirahamwe ry'abanyeshuri b'abayisilamu, cyo bita Association des Étudiants Musulmans, AEM mu mpfunyapfunya canke mu magambo ahinye. Inyuma yo guheza ivyigwa vya geologie kuri Université Sekizerbo i Ouagadougou, umugwa mukuru wa Burkina Faso, Ibrahim TRAORÉ yaciye aja mu gisirikare. Aho yagiye mu gisirikare hari mu 2010. Umva ko amaze imyaka mike cyane mu gisirikare, aho yakoreye formation ku ishuri rya gisirikare rya George na Moano, ishuri ry'abasirikare bakuru riri ahitwa Po, aho yasohotse ari cyegeya cyo gutwara iyo promotion yabo. Aho umusirikare Ibrahim TRAORÉ yaciye atanga kuzaraduga amapete mu gisirikare. Mu 2012 Ibrahim TRAORÉ yabaye sous-lieutenant, ndetse mu 2014 Ibrahim TRAORÉ yavuye kuri sous-lieutenant agirwa lieutenant imbere yuko agiga kapitene mu 2020. Mu kwezi wa gatatu 2022 Ibrahim TRAORÉ yagize umukuru w'abasirikare, cyo bita chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien riri Ikaya muri Burkina Faso. Kapitene Ibrahim TRAORÉ yagiye ku rugamba rwo kurwanya ibyihebe canke terrorisme, cyane Ijibo, aho yarakuriwe canke aho mukuru we yari Lieutenant Colonel Paul Alisa Ndaogo Damiba. Paul Alisa Ndaogo Damiba yahabwa afata ubutegetsi mu kwezi kwa mbere mu 2022 muri Burkina Faso, ariko mu kwezi kw'icenda kuva itariki 30 z'ukwicenda 2022 gushika mu ntango z'ukwicumi, kapitene Ibrahim TRAORÉ yaciye mukuru amwagiriza yuko hari bitagenda neza. Kapitene Ibrahim TRAORÉ yakoze ama operation kandi Otapuanu, kandi yarakoze mu karere ka Sahel gakunze kuvugwamo ivyihebe byinshi. Akarere ka Sahel na karere kari mu bya Mali, Burkina Faso ndetse na Niger gakunze kuvugwamo ivyihebe byinshi, ndetse abasirikare benshi bakunze kujya kugwanirayo bafatwa muri ibyo bihugu bavuyemo nk'intwari. Naho nico gituma kapitene Ibrahim TRAORÉ kenshi afatwa nk'intwari. Niyo mpamvu afatwa nk'intwari, kubera yuko yagwaniye ahantu hakomeye kandi yagwaniye ivyihebe. Yatura amakudeta cyangwa gutemagaza ubutegetsi mu kwa mbere no mu kw'icenda mu mwaka wa 2022. Umwaka wa 2022 wabaye umwaka udasanzwe ku Burkina Faso, ko wabayemo kudeta zibiri, kandi
ziba meza asa negeranye cyane. Itariki 24 z'ukwa mbere 2022 muri Burkina Faso habaye kudeta cyangwa itemagazo y'ubutegetsi aho Lieutenant Colonel Paul Alisa Ndagodamiba ajya ku butegetsi, maze perezida w'icyo gihe yitwa Roch Marc Christian Kabore akuba ku butegetsi. Kandi kapiteni Ibrahim TRAORÉ yari mu mugwi w'abakoze kudeta mu mugwi w'abasirikare witwa Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration. Icyo gihe Marc Christian Kabore yagiriwe yuko adashoboye gutunganya adashoboye guhangana n'imigwi y'iterabwoba cyangwa imigwi y'ivyihebe ikunda kurangwa cyane muri ako gace ka Burkina Faso. Inyuma y'aho umutekano wagumuhungabana ndetse no kudakwirikiza ivyo biyemeje igihe bakorera kudeta Perezida Roch Marc Christian Kabore, abasirikare bakoze kudeta tariki 30/9/2022. Iyo kudeta yavuze ko yavuye ku buryo ivyihebe vyari vyishe abasirikare benshi igasikinde mu majyaruguru ya Burkina Faso inyuma y'imisi 3 itariki 2/10/2022, aho Colonel Ndagodamiba yatangaje ko itariki 2/10 Paul Alisa Ndagodamiba yatwara Burkina Faso yahisemo gutangaza ko atanze imihoho. Tariki 6/10/2022 kapiteni Ibrahim TRAORÉ yagizwe perezida w'ifata kibanza cyangwa perezida de la transition cyangwa perezida w'inzibacyuho. Kapiteni Ibrahim TRAORÉ kubera yuko azwi yuko adakunda amanyanga cyangwa adakunda umuntu ashaka gushyitsa ku cyo yiyemeje, icyatumye akura uwo basinze barakoranye kudeta kubera yuko yamwagiriza cyane yuko ibyo baharaniye cyangwa ibyo bifuza gushyira igihe bakora umukuru w'igihugu yari ahari Marc Christian Kabore aribyo atana kimwe cyavuye gihinduka. Niyo mpamvu bahitamo kumukura. Ibrahim TRAORÉ ni umwe mu baperezida bakunzwe kandi bumvigwa muri Afurika, aho ijambo avuze usanga yumvizwa n'abantu benshi bivanye nuko avuga amajambo akomeye, ndetse benshi bahitamo kumugereranya n'inararibonye muri Afurika cyangwa akaba yakoze ibikomeye, ndetse asanzwe avuka muri Burkina Faso ariwe Thomas Isidore Noel Sankara yishwe mu 1987. Impamvu benshi bamugereranya na Sankara bamugereranya na Thomas Sankara ku mpamvu zibiri. Impamvu ya mbere ni kubera imyaka. Thomas Sankara nyine yafashe ubutegetsi afite imyaka 33. Uyu nawe kapiteni Ibrahim TRAORÉ yafashe ubutegetsi afite imyaka 34 mumva ko yababanye. Ikindi kintu bashingira ko benshi bijyanye n'imvugo. Thomas Sankara yavuga yuko Afurika cyangwa Burkina Faso cyangwa Burkina Faso kwikukira nyabyo cyangwa icyo bita independance totale bikitunganiriza ibyawe, ndetse na Ibrahim TRAORÉ yagiye avuga ibi byatumye Ibrahim TRAORÉ aba umukuru w'igihugu amenyekanye cyane mu mwanya muto cyangwa anakunzwe ndetse no mu mwanya muto cyane muri Afurika yose, haba muri Burkina Faso mu gihugu cyiwe ndetse muri Afurika yose. Ariko Ibrahim TRAORÉ nyuma yo gukubitira kudeta y'imisi itariki 14/10/2022 niho yagizwe umukuru w'igihugu w'imfata kibanza cyangwa perezida de transition. Aca mu perezida wa mbere w'umuyisilamu atwaye Burkina Faso kuva ku ikurwa rya Sahe Kizerbo yakubise kudeta mu 1982. Burkina Faso niyo yamenye gutwara n'abayisilamu cyangwa abamizirima, maze yemezwa n'ibwirizwa nshingiro itariki 21/10 ko ariwe mukuru w'igihugu w'imfata kibanza cyangwa perezida de transition wa Burkina Faso. Mu kwezi kwa11/2022 yanse amafaranga y'umushahara ahabwa na perezida, maze agumana umushahara w'ipeti rya kapitene mu gisirikare igihe yari asanzwe afise. Amaze gukora impinduka nyinshi zikomeye, ndetse benshi bamwizigiye ko byinshi na cyane abanyafurika bizigiye bashaka kubaho bikuye cyangwa kubaho bari totalement independant. Asanzwe kandi yagiye hamwe n'uwo muri Niger n'uwo muri Mali, bose bakoze amakudeta ndetse bafatirwa n'ibihano byinshi bashinga icyo bita AES, icyo bita Alliance des États du Sahel, ndetse kiyo kirakomera gusumba mbere kiyo kirabana za CEDEAO. Mwakoze mwatwumvirije, icyo ndagusaba ni ukora subscribe cyangwa se abone nimutarayikora, nimba ariko n'ubishoboye mpahite nza commentaire zo kwikena inkuru nk'izi, inkuru z'ibiganiro nk'ibi zigisha ndetse zishobora kugira icyo umuntu zimwunguye. Ese
Ibrahim TRAORÉ umukundira iki bivaye n'ivyo wavuze, nimba umaze kumwumviriza, bivaye n'ivyo avuga, bivaye n'ivyo avuga umukundira iki? Ushobora kuja muri commentaire ukatubwira, canke ukatubwira muri commentaire umuntu w'amateka yifuza yuko ashobora twokwiga amateka yiwe. Ico bikoze nkuko mubibona ngaha ku mafoto, amateka y'umuntu arahinduka. Musanzwe mubona 2009 ukuntu yari ameze na 2023 ukuntu ameze. Byose birahinduka kandi byose biba ku mugambi w'Imana. Murakoze, mukore subscribe cyane.